Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, turi ku itariki ya 3 Nyakanga 2024, aho mugiye gukurikira inkuru yihuta cane igenewe abanyabujumbura ndetse n'abarundi bose muri rusange. Reka turamutse abari mu bice bitandukanye Bujumbura n'Igitega, aho ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi, abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye namwe turabaramutsa, bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure badukurikira, mwese turabaramutsa kandi turabakengurukiye cane. N'umwanya rero wayagezweho mugiye gukurikira ingingo zishika kuri 11 zoba zafashwe mu ntumbero yo kurwanya irandagata ry'ibihara vy'inkende. Ku munsi w'ejo niho umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yakoresheje abarongoye ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, hari ku itariki ya 2 Nyakanga 2024, mu ntumbero yo kwiga ingingo zibere zo gukinga irandagata rya Mpox. Inyuma y'iyo nama yoba yariremeshejwe n'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca ari kumwe n'umushikiranganji vyajejwe harimwo amagara y'abantu no kurwanya kiza ca sida. Ubu noneho no mu gisagara ca Bujumbura hatangajwe izindi ngingo zihuta kandi zoba zigiye gukurikizwa kugira ngo harwanywe ico kiza c'irandagata ry'ibihara vy'inkende. Muri aya makuru rero twabateguriye mugiye gukurikira ingingo zishika kuri 11 zoba zashizweho mu ntumbero yo kurwanya irandagata ry'ibihara vy'inkende. Hariho ibiraba abantu, hariho ibiraba regideso, harimo ibiraba ububare, harimo ibiraba abadandaza umubiri, ivyo twari twanabigarutse ko mu makuru yacu twabagejeje ko mu masaha aheze. Hari kandi ibiraba ni ndongozi zigiye zitandukanye. Vyose rero nivyo tugiye kugaruka ko muri aya amakuru. Niyo ngingo ya mbere tuza kugaruka ko, murumvirizamwo ingingo 11 zigiye gukurikizwa mu gisagara ca Bujumbura mu kurwanya ikiza ca Mpox. Mu yandi makuru nkuko tuza kuyabageza ko hari amasezerano ashobora gushikana kwisanurwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura yasimwe hagati ya leta y'u Burundi na Ubaka Nation Group. Navyo turabaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Sizo nkuru gusa, hari n'izindi twabateguriye. We kurikirana iyi mboneshakure iminsi yose ufyonda kuri subscribe, niba ukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha igifaransa urafyonda handitse s'abonner, ni musi y'iyi video hamande y'ijambo Hejuru TV. Iyo ufyonze ko ucuronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Turabahaye kaze aho muri hose. Kugara ububare butagira ubuzu bwa surwumwe n'uburiro butagira isuku hamwe no gutuza ingeso y'ubumaraya ibangamiye ubuce bumwe bumwe bwo muri komine Ntahangwa no mu gisagara ca Bujumbura mu gusubiza bimukira babukora iyo baje bava, ni zimwe mu ngingo zigiye gushirwa mu ngiro mu ntumbero yo gutuza irandagata y'ingwara y'ibihara vy'inkende riri ku muvuduko muri komine Ntahangwa. Ako nakarorero Jimmy Hatungimana makuru w'igisagara ca Bujumbura yashikirije mu nama yakoresheje abarongoye abandi mu ntwaro umutekano n'abaserukira amashengero kuri uyu wa 3 Nyakanga 2024 kuri zone Kamenge. Ni mu gihe ku bantu amajana 331 bari bamaze gutogwa iyo ngwara gushika kwa 2 Nyakanga 2024 gisagara ca Bujumbura kizimbere aho hamaze gutogwa bagwaye bashika 194, muri abo 151 bakaba baratowe muri komine Ntahangwa nk'uko vyashikirijwe mu cigwa catanzwe na muganga Liliane Nkengurutse akora mu kigo kijejwe kugenzura ibiza n'ingwara z'ivyaduka. Havyumvise neza iyo ngingo yo kugara ububare butagira ubuzu bwa sugumwe ndetse no gusubiza bimukira bakora umurimo wo kudandaza amagara bakabasubiza iyo baje bava, ni zimwe mu ngingo zigiye gushirwa mu ngiro mu ntumbero yo gutuza irandagata ry'iyo ngwara y'ibihara vy'inkende. Iyo ni ingingo ya mbere. Iyindi ngingo nuko ikiringo c'indwi imwe nico catanzwe kugira ahantu hose hazobe hasubijwe ibikoresho vyo gukaraba ahahurira abantu benshi, kubuzi, mu masengero, mu masoko, hose hategerezwa kwama amazi n'isabune kandi abantu bose bagakaraba neza ndetse bagashira isuku imbere. Ikindi ca gatatu cafashwe mu ngingo mu kurwanya kiza ca Mpox nuko
kwirinda kuramukanya abantu bakorana mu ntoke canke kugwana mu nda navyo bikwiye gushirwa imbere. Ica kane ni ukwirinda ubushurashuzi kuko butuma iyo ngwara irandagata. Ica gatanu cafashwemwo ingingo kugira ngo hagwanwe irandagata rya mpox no guhimiriza abenegihugu kwitura mu vuriro mu gihe cose biketse iyo ngwara. Ica gatandatu cabonetse muri izo ngingo ni ukugwanya bimwe bikomeye bamwe bacuruza umubiri, twanabagejeje inkuru yavyo. Icindwi ni uko Regideso isubiriza ibikoresho vyashaje kugira amazi ashike hose cane cane aho iyo ngwara imaze kwibonekeza, kandi Regideso ikabukora vuba bwango. Ica munani ni uguhimiriza abenegihugu kurya inyama zihiye neza kandi bakazotsa zigasha neza. Ica cenda ni ukwirinda kurya inyama z'ibikoko bihizwe mw'ishamba. Ica cumi ni uko uburiro n'ubunywero butarimwo isuku ari ukuvyugara ndetse n'abatazovyubahiriza bagahanwa. Ingingo ya 11 ni ugusuzuma ko imihana yose ifise utuzu twa sugumwe tunakora ico twagenewe kambere n'abahahurira abantu benshi. Mu vyavugiwe muri uwo mubonano ni uko abagabo naho boba bakize umugera wa mpox uguma mu ntanga gushika ku mezi 3. Umugabo rero yayigwaye naho yoba yarakize rero ngo yorindira amezi 3 kugira ngo arangure amabanga mpuzabitsina. Ibindi mwomenya nuko muganga Liliane Nkengurutse akora mu kigo kijejwe kugenzura ibiza n'ingwara z'ivyaduka ariwe yashikiriza icigwa c'ivyatangajwe, kavuga ko iyo ngwara yaje hari hasanzwe haheze n'ikiringo c'umwaka n'amezi 9 hagaragaye ikiza cakorera. Naco nyene iyo komine ya Nahangwa iragifise ibitigiri vyinshi vy'abagwaye. Muri iyo komine rero amazone ya Kamenge, Kinama na Gihosha niyo abangamiwe. Muri Kamenge quartier Mirango ya mbere n'iya kabiri hamwe na Gituro nizo zibangamiwe. Muri Kinama rero hakaba habangamiwe quartier Buhinyuza na Bukirasazi. Muri Gihosha hakaba habangamiwe Gihosha Rurare. Muri Buterere naho hakaba hamaze gufatwa amakaritiye yose. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy akaba ahumuriza abanyagihugu ko bagiye kuvugana na Regideso hamwe n'amashirahamwe Amazi Water kugira ngo harwize amazi meza, ngo hagiye rero kwimbwa n'ubuzu bwa sugumwe rusange ashoboka hose. Agakebura rero n'abambarana impuzu nk'imvutano kwiyubara bambariza kuko ngo bataba bazi neza ko zamesuwe bikwiye. Nongeye rero uwanduye ingwara y'ibihere vy'inkende muzu ca kimwe n'ivyo aryamye ko baca babita, ariko kandi iyo ngwara umurwayi akaba yigendana imisi 21 taragazagaza ibimenyetso. Akabona ko hakwiye kwigwa n'ingene abagemurira abarwaye bokoresha amasahani akoreshwa rimwe gusa canke izajenike. Tuve kuri izo ngingo, ikindi twabateguje ko tuza kubabwira mu buryo bw'idonido nuko hari amasezerano ashobora gushikana kw'isanurwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura simwe hagati na leta y'u Burundi na Ubaka Nation Group. Ayo masezerano y'ibanze akaba yasinywe no gushikirana bujejwe inyubako hamwe n'iryo shiramwe riserukira na Fabrice Manirakiza inyuma yaho uyu ashikirije icumviro c'uko boha gari y'abarundi baba hanze bagaterera muri ico gikorwa. Ni kandi nyuma y'imibonano yabaye hagati y'ubwo bushikiranganji iryo shirahamwe nyene hamwe n'ikigo kijejwe inyubako mu Burundi. Inyuma y'ayo masezerano hakaba hazokurikira kwamagaza bifuza gushira imitahe muri uwo mugambi bizoba bihagarikiwe ni banki nkuru BRB nk'uko tubikesha ikinyamakuru akeza.net. Fabrice Manirakiza we yagize ati isoko nkuru ya Bujumbura twoyubaka mu miliyaridi 50 z'amarundi tukayikorera mu myaka 20 tukisubiza imitahe tukanunguka tugaca tuyihereza leta. Fabrice Manirakiza rero niwe hamenyerewe mu bijanye n'inyubako aha mu Burundi. Ico cifuzo akaba yaragishikije n'umukuru w'igihugu kwa 30 mu kakaro 2024. Umukuru w'igihugu Felicite Ndayishimiye ariko yugurije icese ndwi hariwe abarundi baba mu makungu byabereye mu ntara ya Kayanza. Ivyo kubaka iryo soko nkuru ya Bujumbura vyoba bigeze hehe? Reka twibukanye n'utu tuntu. Soko nkuru ya Bujumbura yuguruwe mu 1990
kane ica hitanwa n'umuriro inyuma y'imyaka 19 kwa 27/0/2013. Kuva ihiye inzego za leta zagiye ziratanga amafaranga atandukanye yo gusubira kuyubaka ariko vyagiye birahinduka. Vuba rero hakaba haheruka hari ku itariki ya 8 Rusama 2024 inama nshikiranganji yakorana ikiga ku bicapo bitegekanya ko inyubako izoba imeze. Inama nshikiranganji rero yasiye isaba ko hotegekanywa inyubako yogira iforma iboneka nk'inyenyeri zitatu ziri mu ibendera ry'igihugu. Iyo nteguro rero ikerekanwa mu kiringo kitarenze amezi 3. Fabrice rero atangiye ico cumviro wa 30 mu Kakaro 2024. Umukuru w'igihugu yaciye yibutsa ko integuro nka zose zisa nizarangiye n'ibicapo biri mu kigo kejejwe inyubako Obuha. Umukuru w'igihugu rero akaba yaragiye kwasaba Obuha kwicarana na Fabrice Manirakiza ngo barabire hamwe uko icifuzo ciwe coja mu ngiro canke feasibilité, ndetse mu byo twababwiye nuko hari amasezerano ashobora gushikana ku isanurwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura ryasinywe hagati ya leta y'u Burundi na Obaka Nation Group ihagarariwe na Fabrice Manirakiza. Umwaka niho abantu 24 bafashwe n'igitega ku mugwa mukuru wa politike bagirizwa guhuza ibitsina bafise ibisa inyuma yuko bari mu nama y'ishiramwe ryitwa Muco muri Nyandagaro mwaka uheze. Abantu rero 7 bakaba ari bo baciwe n'umunyororo wo hagati umwaka umwe n'imyaka 2 na sentare y'Igitega bahamije guhuza ibitsina bafise ibisa no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu no gushurashuzi. Bandi rero bakaba bagirizwa hamwe barambitswe n'izera n'abatinganya ngo barakwiye no kubajana kuri stade bakabatera amabuye. Abajijwe nimba Burundi rero buzemera ingingo busabwa n'ibihugu biteye imbere yo kubahiriza uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye, President Ndayishimiye ntiyaciye hirya no hino yagize ati ngo ibihugu rutura biriko birahatira ibihugu bibayabaye ko bitagerezwa gukurikiza uwo mugambi ko bitawemeye atamfashanyo bazoronka barayitwima. Akoresheje ibyanditswe muri Bibiliya akaba yarasiguye ko Imana ishobora kurakarira isi kubera ibyo abarongorana bafise ibitsina bisa. Ati nico gituma iki nikikiri ikibazo mu Burundi. Jewe kubw'iyo ngingo mba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye no kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi abo bikora nta gicumuro boba bakoze kuba babateye amabuye. Burundi rero kuva bubaho bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, ngo ufata uno munsi ngo ugomba kuyimanuza ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira. Ni nk'uko rero ngo wombwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemwo iki? Ushaka gutora shetani naca aja muri ibyo bihugu abeyo. Ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga ko bahurumbira kuja hanze baba bagiye kwakira iyo migenzo, barahereyo ntibatuzanire, n'uri hanze ntazotuzanire. Burundi rero ukaba uwagirizwa guhuza igitsina wo wagisangiye arashobora no guhanishwa munyororo w'imyaka 2 n'ihadabu. Mu bihugu rero bishika 11 kw'isi byo birashobora no guhesha igihano cyo gupfa. Muri ibyo bihugu rero akaba ari mu Uganda, aho kuva muri Rusama mwaka uheze yemeje amategeko ategekanya ibihano birimwo ico kwicwa ku vyaha bigendanye n'abahuza ibitsina. Ayo mategeko rero akaba ariko yiyemerezwa muri senere n'abaharanira agateka kazina muntu ngakurwe mu gihugu ca Uganda ndetse no mu bice bitandukanye by'isi, nabo bakaba babandanya gutera amabuye iyo ngingo. Ese wewe ubibona gute? Gira ico ushikiriza. Tugarutse kuri ya video ya baba kenyezi babiri bakoze ubugeni, hari komantere z'abantu bagiye batandukanye biyamirije ibyo bakoze, ngo nta kintu Bibiliya yovuga ngo ubundi kireke gushika. Ngi inama nogira uwo wese yosoma ino message. Ni ukuri nzi ko dufise imigambi myinshi dutegura, ariko kuva mu byaha bitubera intego yacu imbere y'ibindi byose twategura gukora, kuko isi irashaje pe. Ngo buhamya n'ibinyene turiko turabona n'amaso yacu tabari ko bidutera ko inkuru, kuko ni benshi batokwibaza ko ibi bibaho. Niyo umuntu abivuga benshi tuba twibaza ko ari inkuru. Abandi bati uragahere iyo wagiye uwo muvumo uzopfane wenyine ntuzogaruke mu Burundi. Abandi bati horahora ceceka mwabivumwe mugiye kubona ibara mutabivuyemwo. Abandi bati waje nibaza ko yoba ari filime bitari uko, naho Imana irinde Burundi izo dayimoni zizogwe iyo zagiye ntizize zigaruke ku butaka bw'u Burundi, kiretse
kiriye agakiza. Abandi bati ngo nibaza ko iyo costume boba mwise izina ry'abafemine kuko njewe mbona ari umugabo canke ni magore magabo ngo sino ngo Imana yoba yihanganwa plus yihumanije afise n'abana ngo nibaza ko ari idiriba ariko. Bamwe bati emwe komantere ziragwira nk'izo ngakazi ngo zibweja zivuga ngo zagize ikizi n'abana babo baroze umugabo bakenda bazi misozi ngo n'abitavye batinya kwerekanwa ndumiwe nk'imitembwe irama. Bamwe bati bitwa ibihuramutwe ibivume aba naho nobita uko sinabi kuko n'Imana niko ibita ngo birazwi ko naho boza muri vakansi batotombera Burundi numva n'ururimi bavuga atari Kirundi urera ivyo hariya barabirekuriwe ariko ku butaka bwa Ntare ndizera neza ko batonacutsa umutima ngo bavyiyumviye. Bamwe bati yavuzemwo ngo ijambo Imana bangira baranduye mu vyitege kandi sikera nanje ndabavumye umuvyeyi asa n'ubundi mugiye kuvyibonera ko Imana atari yo kuvugwa muri ayo mateshwa. Abandi bati iyo mihirimbire ngo Imana bariko bakora ivyidakunda. Banywanyi bacu reka duhereze aya makuru ngaha ariko nawe uterere iciyumviro cawe kuri iyi video tubagejeje ko ndetse n'ibindi twagiye turabashikiriza musabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire turaza gusubira mu masaha ari imbere.